amahoro kuri mwese mwongeye kwitaba isango ry'amakuru yo mu rurimi rw'ikirundi mwamamwumva kuri radio Plus FM kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mwumva muce kuri 3 akaburungu radio Plus FM akaburungu kome turi kwigenekerezo rya ndwi ntwarante umwaka 2024 amakuru tubateguriye kuri no munsi ahanini ashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abicishije mu Rwandiko wa Albert Shingiro haramutswa ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu abandanya kwagiriza u Rwanda ko ariko rubitse abansi b'igihugu cy'u Burundi murabyumva mu kanya. Ikibazo c'igitoro ubukiramutswa ishirahamwe rya leta rishasha Sopebu ni mu gihe mu Burundi haheze igihe kinini ingorane y'igitoro yigize ndanse abatari bake bahanze amaso iryo shirahamwe ko rije gutorera inyishu ico kibazo. Nayo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa ndwi ntwarante umwaka 2024 hazindutse imirongo idasanzwe itondeye amabisi mu gisagara ca Bujumbura aho abadafise ingufu batashobora kwiyuriza ayo mabisi navyo muca mu byumva. Amakuru tubateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na jewe Geoffrey Karangwa ngiranda yabashikirize ubunga bw'ivyuma nkabandi ko ndafashwa na Igwe irakoze kaze mwese mwidonizo. Radio Pisafa. Kera bakarike gucu bavuga bati bugabo burihabwa erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyankegareho none ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene ni abantu bazovuga ngo leta duhereka ntaco izobaha oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero ariko muri hano violence ibintu bya violence sivyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje violence. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana yego kandi biza byaranatanzwe epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri izo nzira z'ibigwanisho aca twarukonye je urabibaza ndabiko indabo ibazwaye kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye ikuru nuko babibona abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira agateka kamwe twamye ako gateka rero bazokagira abadede batakihari kuko ivyo abadede bakora ngira ngo ntibashaka kwako gateka kahaba nabo abadede babukonye niyo bazoba bari baruca gusa no guhindura bohindura kuko abadede bagiye mu ishamba babwira abaporo bavuga ku baporo na bucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo twese tugomba kujamo tukumva yuko ari ubwo dufiteza gusoza twese turi hamwe ico nibaza abarundi twese ico coco nico Abakenyezi babamenyesha makuru bahurikiye mu ishirahamwe AFJ bavuga ko naho bashima ko umukenyezi w'umurundi kazi haraho yavuye naho ageze ngo mu ntego zose na cane izo gutegura uburyo bw'amafaranga akoreshwa imigambi itandukanye imico yose y'abantu ikwiye guserukirwa kuko abagabo n'abagore badakenera ibintu bimwe nk'akarorero ngo hari byo umukenyezi akorerwa bituma atiteza imbere nk'ukurungikwa gukorera kure kandi afise umwanya mutoya. AFJ rivuga ko akenshi abategura ibikorwa ntibaba biyumviriye ku buryo bw'uzofasha uwo mukenyezi kuraba umwana bigatuma atoroherwa. Abandi mbere barabiheba kuko basanga badakora neza mu gihe atawuraba umwana iyo yamujanye. Francine Ndeho kubwayo arongoye iryo shirahamwe avuga ko muri kuno kwezi kwahariwe agateka k'abakenyezi biyemeje guteza imbere abakenyezi babicishije mu bikorwa byabo bya misi yose byo gushikana ijwi kure mu buhinga bwose bwo gukora ibiganiro n'amakuru.
Sopebu ni ishirahamwe rya leta rishasha rigiye gukurikirana ibijanye n'igisata c'igitoro mu Burundi. Mu gihe havugwa ubukene bw'igitoro, leta yifuza gushiraho Sopebu, ishirahamwe rije gutorera umuti ico kibazo. Itegeko rigenga iryo shirahamwe rikaba ryarizwe ryongera riremezwa n'inama nshikiranganji kuwa 3/0 uno mwaka. Iryo shirahamwe rizokora rifise ubwigenge mu byo gutunganya ubutunzi n'ivy'intwaro. Iryo shirahamwe rizotwarirwa mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo amasoko ntanganguvu. Rizoba rijejwe ibi bikurikira: no gutegura no gutandukanya ibikorwa byose bijanye no guteza imbere igisata c'ibitoro, gutunganya ibijanye no kurangura ibitoro by'ubwoko bwose mu gihugu cose, gutunganya ikigega c'intega bizoza c'igitoro c'amezi 3 n'imiburiburi, kumenya amasoko y'ibitoro, ibijanye no kukizana hamwe no kukibika, kuzana ibikomoka kuri petrole bita gaze n'ibiyikomokako byose. Mujanye n'imigenderanire, leta y'u Burundi irabandanya kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko kibikiye abansi u Burundi. Biri mu rwandiko Albert Shingiro, aramutse w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu aherutse kwandikira ubumwe bwa Afrika, agira ko ashimangira ko u Burundi bwifatanije na Kongo mu rugamba rwo kugwanya umuhari M23 nk'uko basanzwe babikora no mu bindi bihugu biri hirya nino muri Afrika. Inkuru ya Odas Kabura. Nk'uko biri muri urwo rwandiko rwanditswe na Albert Shingiro, asanzwe ari umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi no gufashanya n'ibindi bihugu, rushikirizwa ubumwe bwa Afrika kuri uyu wa 5 Ntwarante umwaka wa 2024. Leta y'u Burundi imenyesha ubumwe bwa Afrika ko idashimishwa n'inyifato y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, yagiriza ko kibandanya kuyibikira abansi bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ko ari nabo bakizigenza mu muharire bitabara umaze igihe ugwanya leta y'u Burundi, umugwi wiswe na leta y'u Burundi ko ari umugwi w'iterabwoba. Albert Shingiro akavuga ko leta akorera atako itagize mu kuganira n'igihugu c'u Rwanda basaba ko bobaha abo babwirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kugira bajanwe igitega bakubitwe intahe mu gahanga, ariko byabaye impfa gusa. None aribo babandanya kugira ibitero mu mihingo itandukanye y'u Burundi, ibiheza bigahitana ubuzima bw'abanyagihugu. Muri urwo rwandiko, leta y'u Burundi yagiriye ko imenyesha ko ivyo yagirizwa n'u Rwanda ko ikorana n'imigwi igwanya ico gihugu, ahanini igizwe n'abahoze mu nterahamwe bahurikiye mu mihari yitwaje ibigwanisho nka FDLR FRN, ko atafatiro bifise. Ku bwa Albert Shingiro ajejwe ushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi no gufashanya n'ayandi makungu, avuga ko ubahiriza amategeko mpuzamahanga, atemera leta nimwe guterera canke gufasha umugwi udurumbanya umutekano w'ikindi gihugu. Kubijanye no kuba leta y'u Burundi yararungitse ingabo zija gufasha iza Kongo guhangana n'umugwi M23 urwaniriza leta ya Kongo mu buseruko bw'ico gihugu, Albert Shingiro yanditse uko rwandiko yashikirije ko ivyo babikoze mu ntumbero yo gutabara umubanyi wabo kugira bagarukane amahoro n'umutekano nk'uko biri mu bikorwa ubumwe bwa Afrika bwishinze. Akavuga ko kuba bari muri Kongo bariyo nk'uko bari no muri Somalia, Mali n'ahandi. Mu gusozera urwo rwandiko, leta y'u Burundi irashima utwigoro twose dukorwa n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rigira mu kugerageza gutorera inyishu indyane za politike ziri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kugira hatuzwe imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho igwanira mu duce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'uburaruko n'iy'ubumanuko, ndetse ishiramwe ry'umwe bwa Afrika bukaba bufasha gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye bigize umugabane wa Afrika. Odas Kaburo, ndagukengurukire. Kuri uyu wa 4 igenekezo ryandwi Ntwarante umwaka wa 2024 ku mabisi aja mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura yarimwo akajagari kadasanzwe gaturutse ku mirongo miremire y'abashaka kwiyunguruza. Ni mu gihe mirongo yari yahebwe kwa rugusunikana gusa, abakerebutse banafise inguvu kuruta abandi nibo bashobora kurira ayo mabisi. Uzubaye canke ukagira inguvu nkeya waca usigara.
abanyeshure co kimwe n'abazindukira ku buzi butandukanye mu gisagara ca Bujumbura ntibariko baroroherwa no kwiyunguruza. Aho ni nyuma yuko ku yindi ncuro hasubiye kwibonekeza ubukene bw'igitoro co mu bwoko bw'amazutu hamwe na essence. Ubwa nyuma haheruka kwibonekeza ingorane y'ibitoro hari mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2023. Ikibazo c'ikena ry'ibitoro kikaba catanguye kuva hagati mu mwaka wa 2022 kugeza uno munsi kikaba kitaratorerwa umuti. Abanyagisagara bigira basinda bibazwa mw'isuku baragabishwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko bagiye kuvugutirwa umuti. Ibi President Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije aho yararamutse atanguza isekeza ryo gusukura igisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi. Ni nkuru twategura na Viateur Tohi aragiramo. Iryo sekeza ryatangurijwe ku isoko ya Ruvumera ndi kazobandaniriza no mu bindi bibanza vyibonekezamwo imicafu. President Ndayishimiye yahaye abakorera mu isoko ya Ruvumera ikiringo c'indwi imwe gusa ngo babe bakuye imicafu yose irangwa muri iyo soko. Niko guca agenda akomboye uwutwara isoko rya Ruvumera n'icegera ciwe kubera ko biboneka yuko amabanga yabo yaba naniye. Haraheze iyinga mu nama rukokoma yabegwa n'igisata c'ingenzi mu Burundi. Evariste Ndayishimiye aneguye abantu batitaho isuku ryaho babaye, ugasanga bakubura mu mpangu zabo imyanda bagasuka kw'irembo ngo si wabo. Evariste Ndayishimiye yasavye abanyagisagara gukunda igisagara cabo maze bakaza baritwararika kugisukura. Kuwa kane Ntwarante Jimmy Atungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko atanze ikiringo c'imisi 45 ko bajejwe intwaro kuva mu makaritiye gushika muri zone ngo babe batunganije neza ibijanye n'isuku mu gisagara. Jimmy Atungimana akaba yamenyesheje ko ico kiringo giheze atacakozwe abo bajejwe intwaro n'isuku bazoca basezererwa. Nayo amashirahamwe atwara imicafu iva mu ngo ayategeka kwitora gatatu mu kwezi n'imiburiburi ku bijanye no kurihisha. Ayasaba kutishingira igiciro ahubwo baje inama n'abarongoye amakaritiye ashingwe icumvikanywe ko na bose. Ashikiriza ko abatazobikora bazoca bafutwa. Ico gihe Jimmy Hatungimana yasabye ko n'ubunywero butagira utuzu twasugumwe mu gihe dukwije ibindi bisabwa bwo kugagwa kuko n'utwo tubare dushobora gukwiragiza imicafu mu gisagara, gutyo ikabimwe mu ntambamyi z'intega kazoza. Viateur Tohi haragira Mungu nawe ndagushimire. Mu gihe haciye iminsi hibonekeza ubukene bw'inoti z'ibihumbi 5 hamwe n'inoti z'ibihumbi 10, Norma bigenda ko arongoye ibanki nkuru y'igihugu avuga ko ari mu ntumbero yo kuyanyegeza kugira abantu bareke kudandaza amafaranga. Norma bigenda ko avuga ko BRB yabonye ko abantu bariko baradandaza cane amafaranga, gutyo ica igabanya urugero rw'izo noti nini kugira hahererekanwe inoti ntonto zikoreshwe mu kuriha utuntu duto duto. Ku kibazo ko izo noti nini zoba ata zihari, urongoye BRB yemeza ko azifise ku bwinshi, asaba abakenera kugura ibisaba amamiliyoni menshi ko bohanahana amafaranga biciye mu mabanki transfer bancaire mu rurimi rw'ikinyamazuru. Nayo ku myidogo ko inoti zijana zishaje, Norma bigenda ko arahumuriza ko mu kwezi kumwe canke abiri zishasha zizoba zabonetse. Ibyo yabishikirije kuri uyu wandwi Ntwarante mu ruganda rwo gushira ahabona politiki y'amafaranga y'igice ca mbere c'umwaka wa 2024, ico bita Déclaration de la politique monétaire mu rurimi rw'igifaransa.
mu gusozera aya makuru mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira amazi meza ntaraboneka neza abanyagihugu bavomera kure canke bakagura ayo mu kiyaga ababa ku mugwa mukuru wa komine Bugabira bavuga ko amazi meza aboneka ku mabombo nka kabiri mu ndwi ahandi bagaca bikora ku mazi avomwe hafi y'igisagara ca Kirundo aho bakahagenda isaha irenga canke bakayakura mu myonga aho amazi make aboneka ku mabombo naho uhasanga umurongo muremure cane ibido imwe y'amaritiro 200 y'amazi avomwe mu kiyaga igugwa amafaranga 1000 ayavomwe mw'ibombo kure y'igisagara kiri ku mutumba Ruhehe ibido y'amaritiro 200 kagugwa amafaranga 2000 abahahombera n'abadandaza bafise ubunywero n'uburiro usanga ku munsi bakoresha amabido arenga 10 nubwo abahinga bariko bashikana amazi muri komine Bugabira bataramenyesha ikiringo gisigaye kugira ngo ibikorwa birangire. Victor Segasago buramatari w'intara ya Kirundo abandanya humuriza abanyagihugu ko ibikorwa byo gushikana amazi meza muri komine Bugabira biriko birarangurwa. Mumenya ko ivyo bikorwa byo gushikana amazi muri komine Bugabira biri mu mugambi wa leta bikaba bimaze imyaka 3 biriko birarangurwa n'ikigo Ahamaha bikaba bitegekanijwe kuzorangira muri uno mwaka wa 2024. Amakuru twari twabateguye ningaha agarukiye shimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo reka nshimire uruganda rwa Radio Plus FM rwo yaturukanjero kanayatunganya ntibagiye Yves irakoze yari mu buhinga bw'ivyuma nayo Jojo Philibert Karangona iko ndayabashikiriza mu nkunde rwo nisango ku munsi w'ejo n'agahindukiro.